Inshuti n'abagenzi mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Hilaire uri nkuru mu kindi kiganiro twabaza. Mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi turi kumwe n'umushinga ntahe Leonard Ndorimana akaba ari coordinateur international wa collectif 72 nukuvuga mu Kirundi sinzi kuno no vyita asanzwe akurikirana ibikorwa yishira hamwe ry'abacika cumu bo mu mwaka w'igumbi kimwe n'amajana 972. Turaza kuganira rero ku kibazo kijanye n'umugwi severe wa mugwi wo kutohoza ukuri hamwe no kurekuranira kugira ngo twumve ivyo bikorwa byabo nimba uwo mugwi collectif ubona yuko ushimishije n'ukuntu severe iri kirakora canke. Mushinga ntahe Leonard turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Murakoze cyane bwana Irere. Nkuko mumaze kubivuga mu kanya jewe ndi coordinateur international wa collectif wa collectif y'abacitse ku icumu muri 72. Hanyuma tumaze imyaka 6 turiko turaraba ukuntu Uburundi bwo kwemeza igenocide yakorewe abahutu mu mwaka w'ibihumbi 1972. Ego. Muti rero mwe mwipfuza yuko Uburundi bwo kwemeza ihonyabwoko ryabaye ry'abahutu mu 1972. Mbega ukuntu umugwi severe uri kurakora ubu umugwi ujeje kugira amatohoza ku byabaye muri kahise ku Burundi kugira ngo ushira habona ukuri kw'ivyabaye, mbega ibikorwa uwo mugwi uri kurakora ubona mwebwe muri collectif canke mwishira hamwe murimwo bibanezereza? Ego umugwi w'ubu ivyo uri kurakora biratunezereza kandi twibutse yuko hashize mbere ko uwo mugwi uri kurakora utangura hari uwundi wawubanjije wari utwaye Nahimana na Monseigneur Nahimana, hanyuma bakamara imyaka 4 bavuga ko ariko batohoza barinda bahava atani page imwe ya recommandation batanze ku byo bakoze. Hanyuma rero aho umugwi mushasha ugiriye ko nibwo twatangiye kubona hariko harazugwa amagufa y'abahutu bishwe muri 72, hakaza n'ivyabona byari bihari bikariko yabikora kugeza n'umunsi turabona ko igikorwa ariko arakora ni ciza, uretse ko badutebeje cyane gose kugira ngo bemeze iriho nyabwoko yakora abahutu mu 1972. Ego. Muvuze muti baratevye cyane, ariko umuntu agiye kuraba n'igihe hari uyu mugwi hari uyu mwaka canke kuva mu 2019 utarabaho umugwi wari uhari imbere yawo nawo nyene warigeze kugira kuronka amakuru y'ibinogo byahamwemo abantu benshi bimu bitango n'ibinogo rusangi. Mbere bobo baragiye n'ahantu nimba tutihenza ahantu hitwa muri zone Makamba muri Rusaka Imwaro, barakora ku buryo bashoboye kugira ivyo ibiziga canke ibisigarira by'abahambwa aho hantu barabikurayo. Mbere bari bavuze yuko ivyo bisigarira bizohambanwa iteka inyuma y'indwi 3 canke 4. Ibyo byari byavuzwe n'umushinga ntahe Clement Noah Ninziza yari cegera c'umukuru wa severe ico gihe, akaba yaravuze ku itariki 3 mu kwezi kw'icumi mu 2018. Ariko gushika ubu ibyo bintu ntivyabaye. Nivyo muvuga ngo birateba, uyo mugwi waratevye. Uyu mugwi wowe ntimubona ko nawo nyene bisa nuko hari ibintu bimwe utari kurakora bitegerezwa kuba vyarakozwe? Nivyo koko tutagiye kure mu minsi ishize habaye commemoration y'abanyeshuri b'abahutu bapfiriye kuri Université y'Ubujumbura.
amadiskursi yose yahakorewe na monima bahubatse bavuga ko bwari ihonya ry'ubwoko bw'abahutu biga kuri universite ari perezida wa seve yabyemeje abarongozi ba eglise bari barabyemeje ariko n'imiburi buri hoho barubatseho monima bavuga ko ari ubwoko bw'abahutu bwihishwe n'abagenzi b'abatutsi bigana kuri campus rero ibyo ariko byaje kuba ahasanzwe hazugwa n'andi magufa y'abahutu mu ntara nyinshi cyane rwose cyane nko mu Rumonge n'abahetse kuzejo bone mwivugizo birerekana neza yuko ari abahutu bari bishwe n'abasoda babicamwe bata mu binogo cyane ivyabona byari bihari biravyemanga birabivuga rero ku binogo byose bamaze kuzwa n'amagufa yose bamaze kunda hirya no hino harabura iki kugira ngo uwo munsi bavuge ngo iri ryariho nyabwoko by'abahutu mu 72 iyo uko kwitonda uko gukomeza kuzura ko badatobora ngo bavuga ati iriho nyabwoko ryari ry'abahutu mu 72 nicyo kintu kiriko kiratwihutisha kuvuga tuti none ubu harabura iki ntagiye kure ubu twamaze kwandikira abashinga amateka bose ntuze amakete yose ariko aratozwa hariho petisiyo y'ibihumbi bigeze kuri miliyoni 2 two turashakisha kugira ngo twemeze inteko nshinga amateka yuko habayeho nyabwoko ry'abahutu icyo gihe tuzoyijanira tubishire muri parlement turabico baduca gutukora batugiye n'ingwa kubera ko uko bagenda bateba kuvyemeza niko ababikoze nabo bariko bashaka n'ama strategy kugira ngo babona hena n'ubutetsi kugira ngo ntibuzopfe bwaremeje iryo honya bwoko ryakorewe abahutu mu 72 nizo mpungenge dufise ubu ego nivyo mwavuze kubijanye n'ivyabona muravuga ku bahutu ubishwe ariko umuntu agiye kumviriza ivyavuzwe n'umugwi wahahora hamwe n'uyu mugwi uhari wa severe bose baremeza yuko muri kahise ku Burundi abarundi bo mu moko yose bahuye n'ingorane kandi muri iyo myaka yose none mwumva yuko bo boca bihutira gute kuvuga yuko mu 72 hishwa abahutu gusa kandi hariho n'abatutsi ibishwe ico gihe mwavuze ikibazo ucivyabona mbega ivyabona ko usanga kenshi abarundi iyo umuntu ari mu bwoko bunubu acavuga ibintu bijanye no kwikingira canke gukingira ubwoko bwiwe ugasanga undi avuga ibikingira ubwoko bwiwe mwibaza yuko ari igikorwa coroshe kugira ngo bashoke bavuga ati harabayeho nyabwoko ry'abahutu muri 72 kandi hariho abatutsi nabo bavuga yuko hari abatutsi bishwe muri 72 dushize kuri pourcentage y'abantu bishwe mu 72 mu Burundi b'abahutu baba abatwa jewe kubwira yuko abapfuye bazira ubwoko bwabo 98% n'abahutu kubera iki kubera ko iryo nyabwoko rihari bahonejwe na leta yari iri ku butegetsi ikoresha igisoda cyayo ikoresha imodoka zayo ikoresha amafaranga yayo hanyuma bagiye gushaka ubwoko bwe ngo babwice icyo cyo ubundi genocide kwiya genocide nuko genocide yateguwe na leta n'ubushobozi bwose bwa leta hamwe n'abasoda ba leta ibyo ni byabaye muri 72 nta kuntu bamubwira ko batutsi bari barijana kujana mu gisoda mu Burundi 72 aribo bavuga bati oya ariko ngira nta biharuro mufise byemeza yuko barijana kwijana kuko muri ico gihe hari abahutu bari mu gisirikare abo bahutu erega genocide wa mu 72 abantu
bari urusoro rwa mbere n'abasoda b'abahutu bari barimo ariko muremeza yuko barimwo nibo bahise bicwa ubwa mbere yuko bagenda mu basivile mu bapolisi mu bize mu bazi gusoma na A na B abasoda yo babaye ntuze nibo babaye abambere kwicwa mbere yuko bica abo bandi bose rero nta kuntu wovuga yuko mu 72 abatutsi bishwe kandi bari bafite ubutegetsi 100%, igisoda 100%, igipolisi 100% na gendarmerie 100%, ntibishoboka kandi hagakoreshwa imodoka za leta amafaranga ya leta n'amaliste yateguwe n'izo nzego za leta bagenda gushaka icyo umutungo bamwica. Noneho rero ntunze n'ikindi kiza kibikofuma nuko mu 72 situmva umututsi yahunze bagenda mu bihugu byo hanze ari mu ikambi kugeza uwo munsi. Bashobora ko batahunze hanze y'igihugu ariko bagahungira hagati mu gihugu. Icyo gihe abari abahungiye hagati mu gihugu nukuvuye ko bari mu maboko y'inzego za leta bo ari sinkogwako ariko ntibisigura yuko batishwe mu 1972. Ntabwo nshobora kuvyemeza na gatoya kubera ko umunsi amagufa ariko arazugwa babayezura ahantu abanyagihugu bavuze ngo nimugende hajya urasanga harimo abahutu bagasanga birato byabo amasaha bari bambaye imisipi amasenti bari bambaye ariko kugeza uyu munsi sindabona umututsi haguruka ngo avuga ati abatutsi abo bateye mu kinogo babatemwa kijyana ntibishobora kubera ko batagwa mu kinogo ahanini rega n'abasoda babataye mu kinogo n'abasoda babatayo nta bandi babatayo. Ariko umuntu yumvije ukuntu muvuga kandi kenshi murakunda guhakana yuko ku bundi bwoko ibyo bibazo bitashitse mu mwaka w'1972 ariko bikagora gutahura uko umuntu yobatahura mwebwe kuko hariho abarundi mudasangiye ubwoko bo abavyeyi babo bishwe muri 72 kandi bicwa nabo bitwa ngo nabamurere. Ico nikindi kibazo kiriko kiravugwa mbere nibuka muri kimwe mu biganiro nigeze kugirana n'abasanzwe barongo ishira hamwe murimwo collectif 72 bobo bigeze no kuvuga yuko bidashoboka yuko abamurere bova muri Kongo ngo batere mu Burundi ngo kuko badashobora kuja bukatanganika ngo binjire. Ariko ubu umuntu agiye kuraba ibiriko biravuga ubu igihe abantu bavuga yuko hari umugwi w'abantu ariko baratera igihugu biravugwa yuko bajabuka Tanganika kandi n'amato bajabuka namwe yaraturiwe. Byumvikana yuko bishoboka ko hariho abantu boba barajabutse no mu 1972 bavuye muri Kongo canke ahandi baje gutera Burundi. Hanyuma muvuze ko amagufa ariko aratogwa ubu n'ay'abahutu gusa, hari abantu benshi bibazo bati mbega bapima gute kugira ngo bamenye yuko ari amagufa y'abahutu gusa? Kandi mwibuke umukuru wa Severe wenyine yivugiye ati mu ijambo yavuze muri uku kwezi kw'icenda yavuze ati amatohoza benayo ajanye no kumenya ukuri kw'ibintu byabaye ngo asaba Ndugure Twamugina ubwitonzi umwanya ukwiriye n'ubuhinga. Vyumvikana yuko si ibintu byoroshe byo kubona ngo kubera naka yavuze ati mugenda hajya murabona ibinogo bace bagenda basanze y'ibyo binogo bace bavuga bati aba bantu nabo mu mwaka uyu n'uyu nabo mu bwoko buno. Ntimumva yuko vy'ukuri hakenewe umwanya ukwiriye wo gukira amatohoza n'ubuhinga kugira ngo ukuri nyako kuboneke canke kumenyekana?
ego ndakorohereje muri disikuru iherutse gukorwa na perezida wa severe ku ivugizo ejo bundi yaratoboye neza adoma ku ijambo ngo iriho nyabwoko ryakorewe hano ku ivugizo ryari iry'abahutu kandi ryatumye kwihitana abahutu bonyine gusa abikuye ku batemwa bari bahari bariko baravuga ukuntu vyagenze nibwo bwa mbere mwumvise avuga ngo iri ryariho nyabwoko ry'abahutu mu 72 disikuru ntuze kuri iracari d'actualité aho niho tuvuga noneho ukuri kuza noneho kwemangwa kwavugwa ariko subiyima gatoya nongera kubumvisha yuko ahari aho bakura ayo magufa hose hari abantu baba bavuze ngo nimugende mwimbe hajya kuko twebwe escape bw'ubwicanyi bwabaye urahasanga ni data bamutaye hajya ari kumwe n'aba ahubwo nabo bati barakibuka n'abantu babishe hariho umusitanteri akiri ngaho iri mu Burundi ari we yahamagaza abanyagihugu nimuze mu nama kuri komine bagera bagasanga abasoda bahagaze bagahita barobana ngo ndavuga ku ivugizo ngo abahutu nimugende hariya abatutsi nimugende hariya hanyuma abahutu bagahita babakubitamo amasoro tinga hirya zizimba zibashiramo abatutsi bashize ku ruhande aho nyene tubabaza ikibazo kubona uyu mustanteri akihari mbere mu ijambo urongoye uwo mugwi severe yavuze yuko n'uwaho zarongoye intara ya Bururi ico gihe yari umusirikare nawe nyene yuko akiriho avuga ati tuzomwegera cyane yavuga uyu mustanteri ati tuzomwegera avuga muri kazoza kubona bataramwegera ngo bamubaze canke begere abo bose bamaze ibyo byose barazi abantu barumvise ivyabona uko vyavuze barumvise amazina y'ivyo byabona vyavuze kugira ngo ntibace baja kubaza abo bantu muri iki gihe kandi bashobora kuba bari babizi kuva kera kubona gushika igihe batarababaza mwe mwibaza ko byo babiva kuki aho niho ubu collectif ihagarariye nayo iri kwirabaza ico kibazo nyene ni kuki munsi abantu bakoze iryo bara aho bari aho bari n'igihe bakoreka hariho n'ivyabona mukamurika gutegereza ngo kirango muzoja kubaza kandi bari ngaho birababaje rero ivyo nivyo bituma twe muri cadre collective twaba tutino niba abarundi bakunda gutoneka amajambo bavuga kumeze bakabangoreka tube umwanya ariko plus itegereza ico gihe cose hari ibintu biko birahinduka uyu munsi abasatsi yuko bakoze ayo maraso bariko bariruka hirya no hino bahinda batyoza Uburundi bava ngo leta intuze ngo leta iri kwirica abantu kugira ngo bazimanganye ko kuri kugiye kuboneka mu minsi iri imbere kubite rero ntabwo bitujyohera twebwe muri collective kandi tuzi noneho amagufa asigaye yivugira n'ivyabona bisigaye byivugira n'ababikoze bakiri ngaho oya ivyo bintu ugo gutera niko kudushavuza tubati none ni fatiye amakadu ati turabyemeje ariyo mpamvu twafashe decision ubuyo gukoresha petition mu gihugu cy'u Burundi cyose twakuze engrano twifuza tuyijane mu bashinga amateka tubati nimudikiranukire mwemeze muhoze imitima n'ibisebe tugenda mu mitima yacu ku kahise kacu kuva muri mwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana 1972 ariko aho namwe ntimwibaza yuko muzoba muriko mushira muzana iyindi ngorane uzosanga izanye ibindi bibazo muri kazoza kuko uyu mugwi urafise icujejwe nukugira ngo ugire amatohoza ushike ku kuri ushire uko kuri ahagaragara
none mu gihe mwebwe mwo kwandika ivyo canke mugasaba inzego zindi zitabifitiye ububasha mwashaka bukabivuga canke bukaja kugira influence sinzi ukuntu novyita mu Kirundi kuja gutegeka urwo rundi rwego ivyo rukora, ntimwibaza yuko vyoba biriko bizana ingorane zizosubira kuvyura ibindi bibazo muri kazoza? Mbere ubu ijambo mwavuze uyu mushinga ntahe Pierre Claver Ndayicariye yashikirije mu minsi ishize avuga yuko hari ihonyabwoko ryabaye ry'abahutu ico gihe, ntimwibaza yuko yoba yarabivuze kubera amajambo mwebwe canke abandi mwoba mukorana bamubwiye canke baguma bavuga, na cane cane umuntu agiye kuraba nk'ikete ishirahamwe ryanyu ryamwandikiye mu kwezi kw'indwi nimba tutihenze, muradutunge gatoya, sikete bamwandikiye, ahubwo sikete bamwandikiye ni communique, ni tangazo mwashize ahabona. Muri iryo tangazo mukavuga yuko mutanezerezwa n'ukuntu ari karakora, cane cane mukavuga yuko atadudurira ko ngo avuge yuko ivyo vyabaye muri 72 ariho nyabwoko ry'abahutu. Ivyo nivyo bari byo bituma nawe avuga ivyo atararangiza amatohoza yiwe hamwe n'umugwi arongoye kugira ngo bashire ukuri ahabona. Oya, ntabwo novuga ko ari uko nsubiye inyuma. Iyo discours yavugiye hariya kwivugizo yavuze iryo jambo yumvise témoignage z'abantu bari bahari babonye ababo babaye ngaho oye. None amaze no kumva ko uwo musitanteri yahamagaje abanyagihugu bagene mu nama, noneho bakarobanura abatutsi bashaka uruhande, abatu bashaka uruhande, hakaza abasoda bagahita barekuramwo amasoro babo bose, bagahita bazana imashini bakabafurira ngaho nyene, ariko abatutsi nabo bagahita bagenda n'abasura bati bagahita babajana, ariko abatu bagasigara ngaho oye. Nta kuntu yo kumva gatimonyage nk'iyo ihari jenge mwanya wiwe ngo nimeke kwemeza kuko iryo honyabwo bujyabe kwivugizo ryari iryo kwica abahutu, kurako ariko ntabaciriye mu ijambo wenye n'ubwiwe, kandi muri iryo jambo yaravuze neza ati ndugure twamugina abakuze bakiriho nta majambo menshi asigura neza ibyo baciyemwo, ndugaye twamugina. Ntimwumva yuko nawe nyene ivyo yumva abo bantu bavuga, yumva yuko harimwo ibintu vyinshi bigikenewe kurondegwa kugira ngo ukuri nyako kumenyekane? Bwana Irere, imyaka 6 biraheze twiruka i New York, twiruka mu miji yose ya Amerika, tugenda muri Nations Unies, tugenda no muri Union Européenne, twaraje ni Bujumbura muri 2006 ukora première commémoration ya génocide yakorewe abahutu mu 72, tukora mu kwezi kwa gatandatu, tukora mu kwezi kwa kane muri 2006, tushana Gerard Frère nuze ku Buterere. Nibwo bwa mbere iyo manifesto yari ibaye mu Burundi. Imyaka 6 bariko barashaka, kandi amagufa bariko bayazwa umunsi ku munsi, amagufa yivugira, hanyuma bakomeza guteba gutyo. Ivyo bintu n'ukuri vyaturambiye kubera iki? Kubera ko mu gihugu kuri kutazoba kwashizwa habona, kugira ngo abantu bajyana ikigongwe, kugira ngo ababikoze nabo bashengezwe, nta mpamvu azopfaraye mu Burundi. Niyo mpamvu mu munsi hari umunyamakuru wo kuri TV5 ku munsi yishuye collectif ku bintu kuhene bwoko ryakuye muri abahutu muri 72, no yari ntuze commentaire ejo bundi, hanyuma uwo munsi yishuye collectif avuga ati mu gihe ubwicanyi bwakora abahutu mu 72 butaremezwa, aba ari bo bose bazozakomeza babyitwaza kugira ngo none byibagirane, bica abantu babona ukuntu bazobizimanganya
uko kuri niko uzopfe kwarasohotse n'umunsi wa rimwe rero twebwe turasaba leta mvyeyi y'u Burundi turasaba inzego zose z'u Burundi kugira ngo amagufa yose amaze kuzugwa hirya no hino hose kandi yipfugira ibyayabayeko nukuri ukuri kuje hamwe hanyuma severe itange iyo rapport na recommandation igomba gutanga ndumva arico fende bazotanga recommandation byo babonye ariko bareke kutevya kubera ko turabona amagroupe yatanye kuvyuka hirya no hino ari gushaka azimanganye kuri kuratozwa mu Burundi turakeka ko kandi babandi bakoze bwa bwicanyi bari nyuma yayo magroupe kugira ngo uko kuri nikuze kuboneka cyane nk'abuyoya tuzi ibyo yakoze kutegana marangara akakora ikonya ry'abahutu wewe sinyorota avuga ngo bone bavyemeze ko yaramaze no kuyakana muri interview yatanze mu minsi yashize rero twumva yuko ukuri kugomba kuja habona kugira ngo nukuri abantu biyunge twubaka Burundi bwacu bw'ejo tubane neza hanyuma abakoze ibyahantuze bamwe baba barigwe n'abavuze ati ntimutubare twarakabije abo nabo babihanirwa hanyuma abahutu n'abatutsi n'abatwa bongera atunganirwe babane nk'uko ari abanyombere igihe cose kugira ngo amahoro yongere abe stabilize mu Burundi bwose ego umuntu abumviriza arumva neza yuko umenga mwe mwipfuza yuko ibintu binyaruka ariko kugira ngo ibintu binyaruke muronke ibyo mwe mwipfuza hariho ukuri kwinshi kutaraboneka cyangwa ukuri nyako kutaraboneka mwe ntimutinya yuko uko kumvikana cyangwa kunywana muvuga kushobora kuba ari kwigihe gito kuko ukuri nyako kutazoba kwabonetse muri ico gihe gitoya mwebwe muvuga oya kugeza ubu munsi sindabona groupe y'abatutsi haguruka ivuge ngo baratwica abantu bacu babahatamwa mu kinogo kiriya na kiriya ababishe naba ariko muramaze kumva abantu babatanga uburorero bakavuga bati hariho amategeko agenga ujya mugwi avuga yuko hariho abatekinisien bategerezwa bashobora kuja gufasha muri ibi canke biriya utwo n'uturorero bakavuga bati iyo bavuze bati hajya hari ibinogo rusangi ntibavuga ngo abantu bigiye umwuga wo kuja gukura ibisigariro by'abantu ngo baba ari bo bagenda hagirwe bya bindi bita ama examen ya ADN bamenye bati abatowe muri iki kinogo bamwe bafitanye isano n'umuntu kanaka nk'abo muvuga akarorero muti hari ivyabona bivuga biti data yatwawe muri kijya kinogo ibyo umuntu arabivuga ni nkuko uwundi murundi wari we wese ashobora kugenda akavuga ati data bamutaye muri kijya kinogo akabivuga uko nukuvuga yuko uko uwo muntu abivuze niko uvyumvirije avyakira ariko ubwo buhinga bundi buhari muri ayo magufa yose yabonetse aho muri ico kinogo uwo muntu akavuga ati data bamutaye hariya ariko ubwo buhinga bugakoreshwa bakarondera nimba by'ukuri muri ayo magufa yose hariho igufa rifitanye isano nawe bakaribura aho boca bamenya yuko uwo muntu ari karabesha ariko mu gihe ibyo batabikoze bazoguma bemera ibyo bintu byose bigenda biravugwa none wibaza yuko ibintu byose bivugwa ari ukuri mwibuke ni ingorane iri hagati y'abarundi kandi abarundi bagizwe benshi muri bo baremera ibintu by'amoko bagizwe n'amoko menshi kandi buri bwoko buragerageza kwikingira uko muvuga muti hariho abashaka yuko ukuri kutaboneka cyangwa kutaja habona niko abandi bavuga bati aho ibintu bariko barakora uyu munsi ni ibintu by'ibinyoma byo gushaka kuvuga nabo bundi bwoko kandi amoko yose yarabuze ntimwumva yuko byiza ari uko uwo mwanya woboneka nk'uko urongoye uwo Mugusevere wenyine yivugiye uwo mwanya ukaboneka n'ubwo buhinga bukaboneka kugira ngo ukuri nyako kuboneke abarundi baronka amahoro arama ivyo biroroshe cyane gose nizere ko Severe itazorota ifata ry'amagufa ngo bashe muri force commune bayahame inyuma nkuko babivuga
ariko mwibuke yuko Severe yari hari umugwi wa mbere wari uhari wo wari wategekanije kuzohamba ry'amagufa turazi ko umugwi wa mbere wari uhari hari des acteurs inyuma y'ibyo ariko birakorwa batifuza ko kuri kuhaba bashaka ubonye amagufa bahite bayahamba n'ivu n'ikoni byibagirane nk'uko yari maze imyaka yose bitazwi. ari na mpamvu twe muri collectif twaduze no gasonya bati ntimwirahire na gatoya ayo magufa yahambe kubera ko muyareka akomeze yivugire. twebwe turafise ntuze budget twateguye yo kuzubaka monima y'ayo magufa yose yazuwe tuyashire hamwe bibaye ngombwa n'amazina y'abantu bose bapfuye bayo magufa tubagrava ahantu kugira ngo oya ariko aho murumva ntabaciriyemo murumva ko muzoba mwihenze muvuze muti mushire ko n'amazina kuko nta kintu cemeza muzoba mufise atari bya bindi byavugwa n'abantu kandi ibyo byavuzwe n'abantu harashobora kuba harimo ibinyoma ariko mu gihe ubwo buhinga bubonetse umuntu akavuga ati je data baramutwaye kandi numvise ko yoba yaguye muri iki kinogo ubwo buhinga bubaye bakabona by'ukuri yuko uwo mwana afitaniye isano na rimwe mu magufa yatowe aho hantu mwumva ko muri ico gihe ukuri kuzoba kubonetse kandi na mwebwe ibyo muvuga izina ry'uyo muvyeyi rizoshobora kwandikwa aho hantu kuko hari ikintu cemeza c'ukuri yuko ivyo bintu uwo muntu yavuze ari byo ariko kwandika izina gusa ari uko mwabwiwe canke babwiwe nibaza yuko muzo muri ko murakora nabi. Ivyo navyo twarabiteganije turafise ntuze de specialist bari pre guhaguruka bakaza bagapima magufa nk'uko muri ko barabivuga bati aya magufa tuyapanguye naya tufashe fiye runaka yapfushe wiwe basho determina persona ADN cyangwa ku mpunzu basanze mu kinogo cyangwa se danti basanze mu kinogo cyangwa ku kirato yambaye yari yambaye basanze mu ivu ko cyapa atera famille ko yako n'abatemwe uwo munsi bari Bujumbura baravuga ako yohonya bwoko bavuga ngo hari bataye data bariko baramenya n'impuzu bari bambaye n'ibirato bari bambaye n'amasaha bari bambaye ivyo bimenyetso birahari. Rero ico kizoba ikibazo cyo kugira ngo tumenye niba ari ukuri koko turafise des spécialistes bari kuza gupima kandi ni question de chantillon bagahita abantu koko abico abatemwe batubwira ibi nibi hari ababo twasanzwe bafite n'isano babino binogo ico nabwo kizoba ikibazo gikomeye cyane gose gusa ikibazo kiri nuko abakoze kugeza bariko barimba ijoro n'umunsi uko kuzopfe kwaremejwe n'umunsi wa rimwe natwe yo tukafata yindi ko oya vyanka bikunze agufu basigaye yivugira yari yarazizwe imyaka n'imyaka ikirabaje no kubona uwo munsi amagufa ariko arazurwa bariko yatora mu binogo aho batswe za hopital aho batswe ntuze public yewe no mu kibuga no mbunse cye kibuga ntuze Melchior Ndadaye kibujumbura cye cy'indege harunze nk'abantu ariko igihe bisoshika bakaja kuhimba nabo bakayasangamwe iyo ni verite ihari bivuga ko leta zari z'abatutsi b'abahima bagiye bafata kugira ngo bakamufure amaforfos bagiye bakora bagahita bubaka ama université hejuru bakubaka ama infrastructure publique hejuru bazi yuko badatofa abantu bahamye ko abantu bahari ibyabereye hariya ntuze kwivugizo byo na kamara amazi ivyo ni ibintu ntuze umunsi collective irashobora gusubira inyuma igomba kwemeza ko ihonyabwoko byakora abahutu mu 72 ari ukuri kwambaye ubusa kandi kudakanwa na gatoya. Mbega mwo kwipfuza yuko muronka ivyo mushaka canke mwipfuza ubu vuba mukazotuma abarundi abuzukuru n'abuzukuruza banyu mu myaka basubira kugwa mu ngorane canke mwipfuza yuko ahubwo
umwanya woboneka wuko uwo mugwi ukora ugashika kukuri kurama kuzotuma n'abana abuzukuru n'abuzukuruza banyu bashobora kuzoba mu mahoro n'umwumvikano? Icyo twifuza twese abarundi igihugu c'Uburundi cyacu twese nta n'umwe yifuza yuko tuzoguma amagumwe y'imyaka yose idashira. Ariyo mpamvu twemeza yuko intumbero severe yafashwe na manda yahawe botugirira uko bashoboye kose kugira ngo bahe raporo leta mvyeyi, hanyuma intuze resolution ya nyuma ya connaissance y'ubwicanyi bwakorewe abarundi, bigatuma imyaka yose ariyo ngwara kugeza n'uwo munsi buruhuka buhora buzunguruka muri bwa bwicanyi bwatanguye. Noneho n'abandi babukuzakomeza bashaka kubugarukana kugira ngo ukuri nikuze, ariko ndiyumvira ko mu gihe kuri abarundi akabi kabaye katongere n'umunsi wari tunywane twubake hamwe, twongere tugeranire, twongere umuntu umwe. Ibyo byose byo bari byiza cyane rwose, uretse ko baba umuntu afise intoki zama zikorakora ikibi n'amenyo ziriko ziravuza, ariko iko kuri kumaze gushirwa habona bazi yuko nabari bafise ikisi byo gushaka gukora ikibi, bohogera nabo bakigira hagati bambembera bakabatireka tureke akabi kashize karagahama munwa, habe barundi tunywane tubana n'amahoro. Ego umushinga ntahe Ndorimana, turabashimiye ku kanya maduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze cyane rwose, nandi ndabashimiye kandi kose mwampaye kugira ngo tugarure ku ikibazo ca bene wacu bapfuye ataco bazira uretse kuzira ubwoko bwabo gusa, kandi twizera ko noneho ubu muri imyaka tugezemo cyane mu gihe tutegereje ivyo bya severe ko no kuri leta mvye iri bugire ico ikorera, iri bugire ukuntu ihoza ababuza babo batari uko bari babanze. Murakoze cyane rwose. Ego murakoze kandi. Murakoze cyane. Inshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro, turabashimiye, tukazosubira rero mu kindi kiganiro. Mwari kumwe nanje Hilaire Urinkuru, naho ubutaha.